Rero uvuze ati umugabo wakuvanze ntibikenewe ko abimbwira sinkeneye kubimenya ntamufashe ntabimbwire. Bon vuze aho ndaje ndababwire sasa rero isi tugezemo ni isi sex isigara ibintu umengo si bya danger sisi kumaze kubibona isi tugezemo nivyo nako ndavuga hirya hejo tugeze mu isi yuko sex nibisigura gutomba amureze canke amure ushobora kuryamana n'umuntu mugabo utamukunda ukavuga ati je kanaka turyamanye ndafiringa guzi but nibisigura yuko umukunda ugasanga ufise uwo ukunda ivyo turabizi kuri benshi cyane. Ese abagabo nimwe mukunze gutanga excuse ngo urya mukobwa ngo jewe ngo nubwo ngo uzobonana n'abakobwa ijana ngo menya ko ari wewe wenyene nkunda ku kantu rero ariko si n'abakobwa kiya kintu bavuze ngo umukobwa ngo agutrofenye ngo acagirako si bose. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, c'est moi, Nigel Negrezo. Bisigura? Genre. La vache originale. Yego. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est Alvin Smith, hamwe Kelly Tatiana nko kubibona ikiganiro naco si kindi ni cyakiri nyene kire murakizi ni Let's talk. Yes, ni gani mchanzo msikizwa kwa ku misi yose c'est une fois la semaine. Une fois la semaine. Voilà, ni kiganiro si muzosanga mu vibe batandukanye mugabo dukorera kuri nuze zibiri. Topic zibiri. Love life. Voilà. Na by'abasani umusani nimba ari mu rukundo tuza kuvuga urukundo ziyo. Apana ngo by'abasani ngo yasohoye indirimbo ça ne regardez pas. Non. Donc les trucs de la musique ça ne regardez pas carrément. Donc ici on est ici pour parler à propos d'amour et de la vie. Voilà. Et aujourd'hui donc last time toi vous avez kuvyerekeye urukundo. Voilà kuvyerekeye Vania Ice avec son mari, Namo Kenzi avec son fiancé. Et aujourd'hui on va parler about today we're gonna talk about love. Yes, about love black. Aujourd'hui, you know. Aujourd'hui, on va parler à propos de l'amour dans la vie. En fait, tuza kuvuga kuri sujet iravanze. L'amour, non, c'est la vie qui est dans l'amour. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler à propos. Laisse-moi essayer de parler l'anglais. Okay, talk English, baby. Today we're gonna try. Today talk English, speak English. Ok, c'est bon. Kazuma. Okay, today we're gonna talk about love and life. Life and love. Who? What? Talk. Man, ok. Comment? Who? How, voilà. Rero, vous savez vous tous que iyo abantu bagize mariage cyangwa iyo abantu babanye haraza amakomantere menshi cyangwa bakundana tukuru surtout abantu muri famille abagenzi inshuti vous comprenez ce que je veux dire uje usanga bazana ngo urumva umukobwa wawe ngo tujya tupanaro yambara tumwegereye abashaka kwatira abandi bahungu umugore wawe ari ukuntu umengo ntiyambara soutier amabere yaraboneka abashaka kwatira abandi bahungu umugore wawe izo nka twebwe abaslam je suis musulman elle est musulmane urako yitandiye ugasanga nk'umunsi umwe yibagiye kwambara nk'umutitandiyo par exemple sivyo canke jewe ugasanga nibagiye gukura ihereni ngiye gusari kwacu usanga birabaye intambamye ku muntu oya ugiye kure amatatuage canke amatatuage vous comprenez ce que je veux dire kwacu usanga bari kwavuga ati ngo none rabo bya mugabo wawe yikomporte uku bon anyway je birazwi abantu baravuga ku mugore wanje umugabo wa nikijuju to but nta kibazo reka koza tubanze kwa duhagarike nunza duhagarare muri kote y'abagore ko abagabo ni gake ntibasubisa amajugement y'abantu mu gatwebwe abagore abakobwa turasubisa gose. Yes. Akantu gato exemple gato ndabahe je umugore wanje ari ino ari abantu bambwira ngo urumva ngo umugore wawe agenda atambaye soutier urumva ngo umugore wawe ngo arahena cyane urumva ngo vraiment ngo umugore w'umuntu ngo nakwiye guhena kujya je kintu ndababwira ni kimwe ni umugore wawe okay umugore wanje yasohose atambaye soutier bari kumwe nande na wewe jewe ndabona cyangwa ndi aveugle je nibaza ko uri aveugle kubera ku abantu baza bakubwira amakomantere ngo urabona ukuntu umugore wawe yambaye nkome ngo ntiwasohotse ntimwasohotse ubibona. Yes, écoute ikintu mukwiye kumenya ni kimwe iyo abantu bubakanye cyangwa bari mu rukundo
hariho communication iba kuri bo mwe mutazi sivyo kandi cyo mumenya cyo ikintu cyose kwisi zima ikintu cyose ni communication iyo umukunzi wawe yaguwe neza ningene uteye ningene wambaye none ndakubaza umugore wanje nimba afsingidi urumva rero yigwa yambaye ibijoho yirwa yambaye ibikanzu ndakubwira urazi ahubwo uvuze ico kintu urazi yuko hariho imibiri nubwo ukwambara ibintu bigenda birajejeta hasi ubwo dufatire kuri bajya abagore aba mama baswahili bana ko babikwije bitanze ahantu hose ariko ikiza kwigida iboneka mama uravuga ati ego kweli kandi nabajya hari abamuzenya hari abandi bacha babwira abagabo babo ngo ngo sa mke wako mbona ngo yambaye ibintu bimufashe none yambaye ibintu bimufashe niko angana nta kintu yo kwambara ngo igisusu kireke kuboneka yes donc jewe vraiment ifo yuko mutwubahiriza abantu mukunda kujija abandi ifo ko mutwubahiriza kandi usanga uje kumbwira en plus de ça ari n'abandi bagabo cyangwa abagore badafite discipline cyangwa respect usanga aje kubikubwira imbere y'umugore wawe cyangwa umugabo wawe ariko arabyumva ngo urabanga umugabo wawe ngo umugore wawe ngo Alvin ngo gute ngo wemere umugore wawe ngo yakambara utuzu nk'utu imbere yiwe kandi eske muri yuko ivyo bintu ari bonne manière Bega kwanza iyo uko kubahuka mu gukura umuntu akaca kwishura nabi ukavuga ngo umuntu ntandera afise wodesha uri kubahuka kudasanzwe uko no kubahuka kudasanzwe uko kubahuka ugukuyehe kugira witore uragiye uhagaze imbere y'umugabo ngo uyu mugore wawe yambaye uko eske baza ko atavuye muhira bibona yes baza ko atabibona yes ubushatse je narumiwe twegereje Ramadan nta byizoga nta rumo yo nta nuzeya uva twe tunywa amazi twegereje Ramadan on est musulman yo de toute façon bavuga ati l'eau c'est la vie amazi araryoshe basha abantu mutanywa amazi mwarahomvye gose amazi araryoshe aha reka tubandanye ikiganiro cacu turavuga ku bantu mwubahuka abantu mwubahuka canke ukabona umuntu w'umugabo sivyo ahuye n'umukobwa mwibarabara umukobwa yagiye yambariye akantu kagufi canke muhuriye muri bus ngo hoga wa mukobwa nta soni ngo n'ukuntu wavuye muhira wambaye impuzu ntiwayimuguriye ntuzi iyagiye iwabo yavuye muhira wabo bamubona n'umukobwa kuza afise akuje imyaka yo gufungwa akuje imyaka yo gukora ikintu cose wewe uramwinjiriye ngo aho nta soni basi wewe ko wumva umufitiye ubwo buruma mama izo santime mucisha ahantu ugenda umugurire impuzu ndende urabe ko ayanga ureke kuvuga atakintu yikura mu marira yes donc rero abantu mukunda kuzana ama commentaire surtout commentaire ni bisanzwe ariko iyo commentaire yuko urindira umuntu ari kumwe n'umukozi wiwe none ukamubwira en direct ego hewe live ukamumara amazi ukaramukora ko umukozi wiwe ngo none ngo kanaka ngo wemere ko umugore wawe ngo agenda yambaye uko muba mwibaziki jara bavuga ati mugore nyambara suti ni jewe mba namubwiye ati sishaka kwambara suti man ntago shaka kwambara suti kandi umugabo we ninde ni jewe namubwiye ati tugenda utambaye suti muga nawe uri bitumingi kwe kumugira agenda atambaye suti ndamukunda atambaye suti be nk'aba bantu nyene ndamukunda atambaye suti kandi iyo abari ibintu bisarisha sinumwemera ko asoka mu nzu ariko ari giwambara impuzu ego kareka ko wambaye suti mugabo atakintu cyatari urumva we muntu nawe yarinze kukwega amazumu akaca ashira muri mindset kuko ari ukuntu umugabo atambaye suti bikaboneka bikasarisha amabere akaboneka mugabo ari ukuntu umuntu aba atambaye suti bisigura ko kugira ngo ubone ko atambaye suti uba wifatiye umwanya yego kuko naje ndumugabo wiwe sinumwemera ko agenda atambaye suti kuko nageneza kwaza kumuraba bifire ko dusohoka mugabo je mugabo we namaze kumubwira ntibiboneka bisiwe ko nta kibazo bisiwe ko woza kwibona waba concentré comme une tomate pâte mu kufokaliza umugore w'umuntu kandi ivyo bintu uratse ko ibujijwe no yo uranyibukije ikindi kintu abahungu canke abagabo bagenda bara abakobwa ukabona umuntu murahuye arivye cyane ko muraganira ukabona muri ko muravugana muga masaguma ari ngaha bijye bintu bisigura iki uretse kuntu je birameta malaleze birateye isoni ukabona umuhungu aguma gufixa ahantu runaka ukavuga ati boje nyaza yuko umuhungu amusa gufixa ahantu runaka we nawe nuko uburenze kuko yaburi gisabone ntiyo gufixa mvuyo nawe none ndakubaza ikintu kimwe hariho basukura ukavuga ati normal basi normal agakude akacagenda ubuntu muri ko muravuga nuko ukaguma bona oya uyo kabisa uyo afite ikibazo oya uyo afite ikibazo kabisa faut doser non ouais voilà donc topic ya mbere ariyo icyo cyashaka guhanura rero twashatse kubwira abantu iyo abantu bakundana babonye ahantu canke yo edayere
iyo urinze ubona umuntu n'umukunzi wiwe umuntu yambaye menya ngo yabibonye menya ko yabibonye ko ntaba ari aveugle sivyo kandi reka ndababwira ndabibutse n'ikindi kintu urabona umukobwa yarinze asohoka yambaye ubusa cyangwa yambaye ibintu biri sexy ariko ubona umusheri wiwe menya yuko ivyo bintu baramaze kubivugana arabizi kubera ko umukobwa niwe muntu wa mbere yumvira umugabo kuri je ndababwira nababandi bananiranye bamwe mwibaza ko bananiranye umugabo amubwiye ati jewe sinshaka kuzosubira kwambara iyo jipo aca yiheba ntasubira kuyambara nkuri jewe ndabibabwiye kubera ko ndabizi na jewe hari ibintu umugabo wanje ambuza nkabireka jewe naje ari kandi automatique simparira ncandeka rero wewe umaze kubona umuntu ari kubona umusheri we yari yambariye uko ashaka ntusubire kwinjirira mu bita kuraba yes voilà c'est ça donc tuze turubariza amakouple y'abantu amatugabanya umunwa uko nkaho usanga uri kura critique ku bagore bandi cyangwa abagabo bandi ugasanga wowe umugore wawe aragira le pure kuruta ivyo kandi ugasanga rero ashitse no munzi we ntanavuga shaho umugore aramukandamiza yes ugasanga ntari jambo afise mugashitse ahandi hantu agaca kuzana amacritique ya 200 voilà topic ya kabiri ni gute topic ya kabiri turashaka kuvuga ati ni kibazo tugomba tubaze natwe twiganirako est-ce que ni vyiza yuko umukunzi wawe yokubwira ko yakuvanze canke ni vyiza ko yobiguhisha ubivuze kwiki ici on est où ici non ou bien on est en Afrique exactement au Burundi en Afrique est-ce que uramutse nta makabura umva ngo umugore cyangwa umugore yakasaga pipi k'umugabo ego yo naravyumvise hari n'ibintu beruka kuba mu Kamenge yes kubera iki yo ngo yamuvanze ego ariko rero reka ndabatera story uyo mukobwa yakase nyene aho kaboro k'umuhungu ntibari bakundana ni vya bindi abahungu mukunda gusuma arasumye aramutwaye urumva ntiyamuha amahera umukobwa ati yo ati uzobigirire kubanda fana kuri jewe ati nakubonye ndugu yangu yaramukase vyose asiganya agapande hama turiya tuboro tundi natwo aradukata twose turavako wallahi uranyumvira hari abakobwa kubera amahera kandi namahera atashira mu bijana ne mu Kamenge hara ndagira oya nivyo uravuga niki abakobwa mu Kamenge ntibafyina kandi bosanga yakamukase kuri nko kuri 50 miliyoni canke 30 kuri bamutoreye kwa muganga amafoto ucibaza rero umuntu atari mu rukundo namara 50,000 yazero umuntu warakoye noneho mugatebasa nuze amahera hama agakorera ibintu nk'ivyo okay rero sasa kucereka ico kibazo jereka ndakwishura genda umugabo yego jewe bon heureusement yuko je ntinya deja bivaye n'umugore wanje ivyo naje arabimbwira ngo nina gufata ngo egal toucher egal jouer urumva sasa rero turi muri Afrika sivyo mu bazungu uzawumva umukobwa ajya kubwira umugabo wiwe ngo tu vois ngo bébé ngo je te jure ngo il y a quelque chose que je voulais te dire ngo ça fait un bail ngo je voulais te le dire mais j'arrive pas à respirer ngo OK ngo laisse-moi te dire la vérité ngo c'était telle date ngo je suis allé dans une fête ngo et là ngo j'ai croisé ngo un gars ngo genre on a dansé ngo par après on a pris des shots ngo par après je sais pas ce qui s'est passé ou bien ngo je sais pas ngo ce qui m'a appris ngo chatule tuva ngo twagize ngo ela ngo je te jure ngo ça m'a fait mal ngo kubona nakupanze ngo ela ngo je voulais te dire la vérité ngo parce que ngo ndagukunda tellement que je pourrais pas te cacher quelque chose non ah pas là ngo ndagukunda wari kuri bivuga ngo urafisa amanyama ngo ndagukunda tellement que je peux pas te cacher quelque chose ngo ça arrive juste une fois ngo ça va pas par contre reka ndakubwira ikintu kimwe Alvin jewe ngaha barakukata nje barakukata njoking jewe kandi ndakubwira nk'umukobwa sivyo nk'umukobwa nkundanye n'umuhungu tu me trompes uciuza kubimbwira deja jewe cambabara cadushwana kubera iki mukaca munahibana ni benshi cyane baca nta pitiye umfitiye wowe wagiye gukora ivyo ukora hariya uraje kubimbwira ntavyo narinzi urambabaje deja kuba kandi ugasanga mwari mumeze neza twari tumeze neza ntavyo narinzi nta nuko ngira nari kuzobimenya uraje kubimbwira deja nta buruma unyumvira kwa kuyukoze ikintu kibi uravuga ati mana ndafise n'ubwo ko yo kimenya reka ndabimuhishe ntaza babari par contre rero ikindi kintu jewe no kubwira ari ikintu wakoze ubona yuko hari umuntu tuzinanye yakubonye canke yuko ano na 9% ndashobora kubimenya
ukambwira ati je ndabikubwiye kubera yuko nase kuzovyumvira handi urumva aho nye ni bon mugabo wabikoze n'umuntu sindamuzo mwabikoze mwari muri ahantu babiri nta numwe yababonye nta kintu na kimwe kiza gutuma jewe ndabimenya ucuza kumbwira ngo nakuvanze ngo vyagenze kunuku bro nta buri umufitiye yes nta buri donc wowe umufitiye rero uvuze ati umugabo wakuvanze ntibikenewe ko abimbwira sinkeneye kubimenya ntamufashe ntabimbwire bon vuze yawe ndaje ndababwire sasa rero isi tugezemo ni isi sex isigara ibintu umengo si bya danger sisi kumaze kubibona isi tugezemo nivyo nako ndavuga hirya ejo tugeze mu isi yuko sex nibisigura gutomba amureze canke amure ushobora kuryamana n'umuntu mugabo utamukunda ukavuga ati je kanaka turyamanye ndafuringa gute but nibisigura yuko umukunda ugasanga ufise uwo ukunda ivyo turabizi kuri benshi cyane ese abagabo nimwe mukunze gutanga excuse ngo ujya mukobwa ngo jewe ngo nubwo ngo uzobonana n'abakobwa ijana ngo menya ko ari wewe wenyene nkunda ku kantu rero ariko si n'abakobwa kiya kintu bavuze ngo umukobwa ngo agutromfe nyeme ngo acagirako si bose mana ari umukobwa ashobora gutrompa akagutrompa mugabo mu rukundo ari mu rukundo ntubeshe hari umukobwa usanga no kuri kwimana Kelly ashobora kuryamana n'uyu n'uriya mugabo akaguma ari amureze ego rero ce que je veux dire c'est ça jewe ma femme là je parle ma femme uriko rankurikirana sivyo umugore wanje jewe la vache originale mama yamvyaye untromfye ntubimbwire kasi kuvuga ngo urumva ngo singene kumenya uko kuri kwawe nta kunkeneye uko kuri nta kunkeneye man kuko man ivyo bintu birateranya abantu mu buzima bwose ugasanga barabanye ugasanga utwaye ninda niyo umugabo wawe umugabo akacitangura kuvuga ati jewe ningene ugenda kontrompa si wanje man urabadesi biguma bigaruka bro urabadesi ma femme hora si tu m'écoutes je t'aime beaucoup kandi urukundo rwanje iwawe ntago shaka yuko rugenda uko nyene facilement kuko deja nitwa uyu vierge sivyo ku buryo no shasi kuvuga yo isi y'ubu turabizi ni bake urumva keke urazi yuko ndeswe ivyo gutrompana urazi yuko ariyo abagore cyangwa abagabo yumvise umwexe wawe yuko acamwanka yumvise ngo masokanye nakanaka akacamwanka ngo motive ngo ni kubera ngo basokanye ngo ndamuhunye ngo ashaka ngo birambabaza kubera yuko yasokanye ngo n'umugore wanje cyangwa n'umugabo wanje ngo urumva kuburyo yewe aba ex naco bantwaye tant que bataguma bagaruka umugabo horazi ko ari undi muntu muri mu rukundo ukamubwira ngo ujya ngo twarigeze kuryamana none ahita mwanka none umwanka ngo bice bigenda gute donc akora kandi rero ushaka gucishamo uriyo kuvuga ngo ivyo kuvangana jewe rero ce que je voulais dire niki jewe umugore wanje n'ukuri kw'Imana umvanze nawe ushaka kuba accident ugwa nimba unyerera ukayigwako ivyo birakuraba naza kuvuga ngo ngene ngo accident yiki naho wonyerera ukayigwako ikinjira ntavyo nkeneye man ntavyo nkeneye kumenya ngiyeyo ntavyo nkeneye kwagize accident none urayigwako nanje ntavyo nshaka kumenya jewe ndagukunda nakwifatiye je ndagufatiye kuba amagurane aho rero kandi umuriro uraka ni kandanda ariko bro ngurumva byari nivyo muri Canada ntavyo nkeneye man ivyo by'abazungu ntavyo nkeneye wanamwica ari umufashe wewe ufashe igihugu kiriko kira yo je mugoranje namase kubimubwira je sinoshwanira umuhungu oya ushwanira umukobwa umuhungu nakosaba fisi man ivyo bintu bamuvuga rero kirese ivyo bintu bamuvuga ndakubaza des choses eski yakufashe ku nguvu canke mwari muri feelings mwavyumvanyemo disons benshi usanga benshi bafashe uko ibara umuntu usanga uzi kuko biragoye kuri ufata umuntu w'umuyinkone yego cyane biragoye ko usanga umuntu uzi bisigura yuko ni bisigura ko ni ibintu bari bamaze iminsi bagira bavugana donc si je sais pas là si jewe nariho ubyaragira rero je ndibaza yuko sinoshwanira umuhungu kuri jewe mugabo bose bafise amakosa Alvin kandi ikosa ni kuko umukobwa arizi avuga no umuhungu atamfashe ku nguvu bro ni nabahungu bake bon nkatubwe abahungu tuza amategeko umukobwa avuze no egal no ego je navuga muri contest yahe yuko muri kijya gihe umuhungu cyangwa umukobwa aragendanye n'umusheri wawe cyangwa nagushiriyemo gato arabizi ko
ufise umuntu sivyo arabizi ko ufise umuntu arabizi canke kuri marié ubwo arabirenze ko araje murabiko Tati naguciriye vraiment naguciriyemo Tati umuhungu biroroshe kugira ngo ajyamane umukobwa abishaka ego ariko umukobwa atabishaka biragoye kugira ngo bajyamane umukobwa bayabisha sivyo rero urinzi fasta rero umukunzi wawe ariko arakuvanga dizo nk'umugore wanje ariko aramvanga yego aho rero asayiko nuvuga ngo umugore wanje ngo yari yanse ngo aragira bisigura yuko ndabaza ikintu kimwe eske umuhungu yakufashe ku ngufu oya twavyuvyikanye urumva kandi c'est pas la première fois bisigura yuko la faute c'est umuhungu sivyo kuko umukobwa afise ibice 90 kwijana 95 kwijana byo guturubika umuhungu kugira baryamana mana umukobwa ntacyo kuvuga ngo mibiri man umukobwa atabishaka nawe yobaborewe gute akubwira ati umukobwa urinzi ubona yakwemereye menya ko yakwiyumvisemo iyo decision yayifashe la raison pour laquelle navuze ibi nuko je ndagufashe uri kwamvanga n'umugore wanje umuhungu ndamureka kagenda noneho nje nkadiringana nawe sivyo nawe nta nakimwe no kugira sinogukubita sinogi kuko nta nakimwe mpindura vyabaye ndagukubita amahabiki mwisho gihe ubigenza gute je muri ico gihe rero kenda kubwira jewe la vache original wamvanze ndagufasha bona aho musi uzomfata kabisa ntaribi uzofate decision nk'ije fashe ariko umfate B umfate apara kuva ngo kanaka ndagufashe bien cyanda guheba ubu unye par exemple nk'ubu Nirna uramenye ko yakuvanze wamwifatiye n'amaso yawe cyangwa urabonye amapreve yose muri telefone yiwe sivyo urabibonye canke okay ntiwanamufashe barabikurungike n'amapreve yose kuri yabona amafoto ko yajyana n'undi muhungu yego ako muri marié si vya bindi uvuga ngo urakunda ya n'umuntu bisanzwe muri marié wocu divorce kubera ico kibi ocha ndamubaza ikibazo kimwe before yuko fata decision ariyo yose iyo abari jewe ufashe muri action wari kubigeza gute inyisha za kuma niyo nyenza gufata muri ico gihe rero nebaza yuko je uramfashe par exemple umugabo wanje aramfasha ambaje ati muri ico gihe iyo bari kubigenza gute nzi ko ndi mu makosa yo kuca ndambwira ngo naye guca ndaguheba ngo no ca ndambwira ati twari kwicara tukabiganira sivyo je nca ndakureka ndakureka none ndabwire action donc twari kwicara tukabiganira sivyo ariko sashike mu bw'abagore mufashe umuhungu ariko arakuvanga nta pitié murabizi oya page nawe woba pitié ubutarugezemwo Alvin ubutarugezemwo n'ukuri ivyo tuvyigira tutarinjira mu rugo yego umviriza yego mugabo sashike urugo niruzigira runkamano kubera iki akano kose ukoze bizoguma ewana na niyo virisi mbi rero nimbuzi virisi mbi mu rugo niyo mpamvu rero semiye yuko muca muvana kuko muvuze mugumane ukako umwe wese akora iki vyo agukurikiranira hafi urumva ni handi usanga urabaye kuko uvuze keke uravyibuka urumva rero nta mahoro zo kwigira uronka mu buzima rero ko atamaro zo kwigira uronka mu buzima je decision nofata nuko no guheba noneho cyane navuga ati dufate pause man je vraiment no tutari marié no guheba mugabo turi marié jewe naramaze gusinya mani jewe umviriza Tati hako jewe mugoranye manda mubwira sinzi ko umunsi umwe novugira ijambo Tati jewe nakubesha ndi mu rukundo ndubase ariko ikintu nabonye mu rugo nawe urabizi antukuri dote rimba ari dote sindabizi bientôt mariage bro mu nzu atamahoro ahari mu rugo nta kigenda na kimwe mariage n'amahoro n'ukuri kandi rero umaze kumuvanga akakubabarira bisigura yuko nuzo kwidegembya bro noneho nawe ushaka widegemvye gute nuzo kwidegembya shaka nuzo suya kandi kuba ufise cagi kuko akuzokora kose ucumengo uriyagirije ucumengo hariho icyaha mu buzima wakoreye umuntu ku buryo atajamuka n'ufise imbere yiwe sivyo nico gituma je rero umugore wanje sinomuheba ariko ndabizi yuko wewe bimbaye ko jewe naje sinomukira none gashaka okay okay akantu kose kaje bica bivyuka abantu rero muri ko badukurikirana tubwire wowe ufashe umugore wawe amagurana para vya ngo wumvise canke barakurukira amafoto urayibona neza ko umva kitu
urabigeza gute uramubabarira canke urabigeza gute tubwire mutubwire mu commentaire yanyu turakeneye urinze ufata umukozi wawe ariko arakuvanga yego uramuheba tati yavuze ati ngo jewe ngo nomubabarira kubera yuko nzoba ndi mari urumva uzomubabarira ko ya mariage oya yo reka ifoko ndagiza urasiki iki kibazo namaze kubaza umugore wanje sivyo mana twaza umugore wanje yamaze kimbaza nkaca ndamubwira nze no kubara ko ndi mari ko je n'umuntu umugore wanje ari ibintu dupfa urasanga ndavuze ati nukuri kimanje niko turi mari sino jewe nari kuba nagize ariko c'est vrai aussi icyo wavuze nico ari bindi bintu umuntu wirinda gukora kubera mariage bro burya biragoye kugira ku divorce man divorce ngo kubera hewe n'abantu bo gutwenga ati yo ati jo yana dare ndabihinduye je mugore wanje sino muheba ariko na jewe yo canyemera yuko none nza nicana c'est que je vais faire ndabihevye wallahi kwibana nukuri kwimana akumugore wanje namuheba mwarasaze no kuraye wundi mwiza nkujya hehe ahubwo nari niyeze mbega satani yari yangendeye ngo ndamuhebe hama bamutwara cyangwa kandi kwiruka inyuma kumurekipera umviriza afise umugore mwiza kandi nta wundi noronka niwe nyine nakunze rero nkasanga yamvanze ndabihinduye jewe no sara mu gusara kwanye no mugira ati tubigeze gute madamu wamvaje kandi nagufashe kabisa wari bari kukurya kimwe cyo no kubaza umujama yabigize neza kunduta canke c'était normal yabigize neza kuruta mari nta n'umugore bikubwira ko yabigize neza burese wamvanze nagufashe yabigize neza Dr Aime upa ndazi ko uvuga ngo happy ngurumva none ndakubwira ati burese gato Chanel funi cyane aho nyene ntacyo cyo twara bro umviriza kimwe ku kindi ahubwo nkamubabarira twabandanye nta mahoro azokugira ndongana mu rugo ariko na jewe ncanengira après une semaine noneho na jewe ngaca ndamutelefona bebe je nous avons fait surprise for you none akaca sanga ndi kurya icana kugira ngo kibe kindi hama tukomeze kandi ngaho rero n'ivyabuko twese tuzohora neza kuko zovuga ati narabikoze warabikoze si cyo kibo nuko umwe yo yarabikoze bro umva ndakubwira urugo ruragoye bro man urizi ubona umbomo y'urugo rwawe biragoye gurugubake sivyo je rero umugore wanje naje sino muheba no jewe ngira mpindure akantu gatowe jewe no naje nucafata ikindi cyana noneho umugore wanje agasanga ndiko ndakijya noneho ndiko ndanagifyeta uratahura noneho akaca ndamubwira ati kibo ku kindi okay dukomeze urugo rero nuko je nabikora man ntago namwirukana jewe mpindure akantu gatoya gusa navuze ngo no mubabarira kuri mariage ico kintu ego il est vrai no divorce kugira ngo namufashe ariko n'undi mukobwa ariko ari yangeso aguma bandanya ashakfa naje no muheba imbere y'amaso y'abantu naje no muheba ibintu abantu bose bazati yo ujya mugore nta mugabo afise aho onye vraiment ari aguma bandanya bigize akamenyero two divorce mugari kintu cyashitse rimwe aho onye twokuca mukaganira canke nawo ucurondera umujama gutama kugira mu bandanye kuko kimwe cyoco utabikoze uko wewe ntago uzo kugira uronka amahoro uzo kumuvuga jewe waramvanze uyu mwaka uyinuye sizofa davyibagiye mara turaza abavyeyi bacu hari ibintu bakoraniye mu kuva mu bujene n'ubu bashaje bakaguma bigarukana nguribuka ngo muri 2000 combien ngo kanaka papa ngurazi ngo muri 2006 ngo umwaka 3 ngo ibintu yangiriye imana yanje rero sasa c'est bien yuko kimwe ku kindi hama tukaja dukomeza ubuzima kandi rero mubikoze uko muca mukomeza neza kuko nta numwe aza kuvuga ngo cyagiye nawe cyagiye yego ati twese wabitanguye ega nawe nyene ntiyo akobajya anyway yariyo tubwire rero uri kwatkurikirana usanze umukuzi yakuvanze wobigeza gute uwo muheba cyangwa mubabarira wobimwishura kimwe question murakundanye cyane apara kuvuga ngo uramva ngo warotanga kumuhararuka murakundanye muri mu rukundo umusanze yari karakuvanga ubigeza gute jewe lavashe original amaze kuvuga ati ndamufashe noneho nagica zani cyara nkakijya kugira ngo kibe kimwe ku kindi hama dukomeze wewe wavuze ati yuko no mubabarira mugari ibintu biguma bibandanya nuca ndamuheba voilà wewe reko adukurikirana ubigeza gute ubigeza gute mubitubwire merci beaucoup merci mugira amashare mugira amajeme mu comment na cyane mutubwire hama ikindi naco shaka kubibutsa isije mushaka tuzovuga ko la prochaine fois muyandike muri commentaire bisous ciao ciao